au general Padiri Jonas nilikuwa naye kuanzia 2e brigade Kabalo, Kongolo, Manono, c'est où c'est encore hapo nani c'est où Baraka, sawa, ti Kabamba, Minova nilikuwa naye Tigoma. Nisikie vizuri MRCD, sawa. Kuanzia 4e brigade banaiunga. On était avec les Tutsis. Moi j'ai travaillé beaucoup avec les Tutsis. Hauwezi ukanidanganya. Wakati ya AFDL, les premières choses nilitudanganya nayo kusema kama Mobutu iko tribal ya haut niveau, tukakubali. Deuxième chose, tunafika wakati ya mzee Désiré Kabila à Goma le 2 août, yuko mustadi netudanganya tena. Oh no, unaona mzee Kabila anatia fulani chef d'état major sijue banani ni bakatangi. Tunakubali vile vitu vya kwenu. Chaque fois netudanganya vitu ya tribalisme, sawa. Mobutu tribale, nani mzee Kabila tribale, huyu Joseph Kabila mwenye anakuja leo kuchama yetu ya RCM23 tribale. Tshisekedi depuis tunakamata Goma, niambie un seul Congolais ke fulani iko na jenga. Mais sasa mimi nitumane na mapicha mwaid group, nitumane waone koma, sawa, na dadake na Makenga mwenye kunasimamia ku frontiere ya Goma, yeye na bwanake si alikuwa kunani, alikuwa munani, alikuwa mu gouvernement hapa. Sasa tunakamata Goma, si ndio anaingia mwafsi, uone gisi gari iko na tembelea gisi hako na franga, bako na cheza na franga, sawa. Sasa pale unataka ni wakati tuko Rutshuru, hivi ndio tulisikilizanaka, hivi ndio bilikuwaka. Kwa nyewe watu wakati mnaanza kitu, mnaanza na wenzenu vizuri, na wakati tu mnafika mkatikati supu imekuwa utamu, mnaanza back carte. Wewe unawaza sema gisi nuluwa nani Magloire tulifurahia sisi wa Kongomani. Na tuko na ninyi mchama na unakamata gouverneur, vice gouverneur na msukuma enda wewe Magloire. Wewe unawaza sema sisi tuko wajinga. Basema hanuna tribale, haniko na tribalisme. Ile tribalisme yapata vipi? Kwa nataka niseme vitu vyenye havikuwa kwa dunia. Sema revolution tuko kitu kimoja. Vous pensez que ba Congolais mugisi nulifanya, nulitumana vice gouverneur au Magloire. Vous pensez que nous sommes d'accord avec ça? Vous pensez que tout est sûr nani? C'est plus que bato balishaka ingia mumai mulaki. Sawa? Hatuna tena nafasi ya kwenda. Nous n'avons pas de choix. Mais ce que vous avez fait là, c'est regrettable. Nous le faisons kitu kimoja kibaya sana. Et que tous les Congolais qui sont à la CM23 ne sont pas d'accord avec ce que vous avez fait. Ne sont pas d'accord, s'il vous plaît. Tu vois quelqu'un comme une bête comme ça. Tout comme révolution. Ouais, on appelle ça samie. Moi, je suis très compliqué. Moi, je peux accepter de mourir, Isa. Et je dis toute la vérité, Yacham. Toute. Mugakirere ntangere avuganisha vuri hambaye gushikaho yumva ko umubabaro wo kwica umuntu. Urupfu rwa Wiringoma rurababaje kandi ruraduteye agahinda, rutuma twibaza vyinshi. Imbere yuko uyicwa, Wiringoma yaraherutse gusohora amajwi muri audio akoresheje telefone arenga iminota 3 muri groupe, aho yavugana agashavu n'umubabaro mwinshi, yifatira mu gahanga igihugu cy'u Rwanda, avuga ko arico cishe nk'imbwa Paruku Magloire imbere y'irembo ryiwe atahutse avuye ku kamisi yose. Yarasubiye aravuga ati, mwadukanuje ubu turababonye, mwatubwiye dukure mu butu, mwongera mudukoresha dukura mzee Laurent Désiré Kabila, hanyuma dukura Kabila umuhungu wiwe, ubu naho dusha tutazambaye ngo twikure ko Tshisekedi. Abo bose mubagiriza ko ari abamacakubiri banka abatutsi bo muri Kongo. Yongera ko n'umujinya mwinshi ati muratubesha.
kuva Goma ifashwe nta mukongomani n'umwe ariko arubaka inzu, nta n'umwe afise imodoka nziza agenderamwo. Mu gusozera, Wiringoma yavuze ko yemeye no gupfa ariko agashira ukuri ahabona. Wiringoma ntiyumva ingene mushiki wa General Makenga ari warongoye urugamba rwa M23 ariko mushiki we atagira ahaba. Kuri izi mvo zose ikinyamakuru cacu Isomo kiriko kirakora amatohoza yimbitse approfondi kugira tumenye ukuri ku rupfu rwiwe, kuko hamaze gutangura kuvugwa ko yagurishijwe n'abo bagendana. Ninde yamugurishije? Ninde yamwicishije? Ninde yatanze code de localisation ya nimero ya telefone yiwe? Birababaje kubona abantu bakoreshwa imyaka irenga 30 bakagwanishwa intambara zidahera, ariko amaherezo bakisanga ataco baronse ataramarira imfuvyi n'abapfakazi. Iyo intambara irangiye, abasirikare basigara ari ibikoresho vyakoreshejwe gusa, atagaciro bagifise, atabuzima bwiza, atakazoza keza. Turakeneye ukuri n'ubutungane, kandi turakeneye ko amaraso y'abapfa atabandanya guseseka ku nyungu z'abakomeye no ku nyungu z'abagome.